dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege iryo barura ntirize rija mu kabati ibirivuyemwo tumutera intege ahubwo bizana amahinduka iritegurwa ry'amafaranga leta kirakoreshwa gitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane tutangura ingendo ushasha dukire. Ni suzuma riraba ingene leta iyo ari yose ishobora kuba iriko irakoresha amafaranga y'igihugu. Iyo suzuma rero irakwereka aho ugwaye n'utunenge ufise biri bikweretse ricari kubwira tuti ni wirabe mu kiyo ngiryo raba rero ingene wokosora nta bindi rikubwira ushaka urakosora ucanke ukareka. Urumva rero PFA rero yarigeze kwa mu 2012 cegerayo kirasohoka ico gihe harabi yindi yo mu 2014 mugabo icegeranyo nticasohoka. Ubu rero mu 2023 ryo suzuma risubiriye rero uwo mugwi cyo bitare konzita ubu bikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi mu societe civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa planification ingene amafaranga atunganywa ingene ikontrol rigenda twasanze tunenge ari twinshi. Nico gituma rero tuvuga tuti iryo barura igahera bibi intango yuko leta ikiza ico gisata kitakorowe ibi byose biri kumera ngo vyiterambere ntibishoboka izi ngwane zose turi mu by'ubutunzi ziboheye aho hantu bica bigaragara iyo imigambi yitunganya nabi iyo amahero utari kurakurikirana bica biba ikibazo nk'ibi by'amadovize tubuze ubwa mbere hoho uri kurabikutunganya nabi nta no kwizera ngo agufashe ubugira kabiri n'amahera yawe utazi kugira priorite ngugira imigambi iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification ucukora ibikujemwo bitagira kamaro bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta. Nico gituma rero nk'umushikiranganje w'ikiga ca leta twofata yuko gotangura no sinzinge no vyita budukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha kuko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane zitameze neza haba ingena amadena akoreshwa haba ingena abantu baronka amasibuvansi bagira gute urabona mutunenge twinshi. Dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege iryo barura ntirize rija mu kabati ibirivuyemwo tumutera intege ahubwo bizana amahinduka iritegurwa ry'amafaranga leta kirakoreshwa gitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane tutangura ingendo ushasha dukire. Ubu Burundi tudahindutse ntidukira na gatoyi tugatereka mukanda abakozi bakura kuri ba leta niyo uri kurabumva umengo ntibashaka guhinduka bashaka muri vya bindi nta wunkontorora amahera leta ndakoresha ko shaka ingiriki banyuruze atacamira control nizibe ntumenye priorite abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa. Ibyo bintu bihagarare kabisa bihagarare duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere iri barura rya PFA rikamuka riheze ibirivamwo nimba bashaka ko dukira ntibyicire ngo bamasigara cicara kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo guha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora twere twarabibonye ko ibyo gukosora ari byinshi bagaca bagira cyane kujana muri tiroir mu kabati kuko daboro nshobora gukira mu gihe ingorane tariko turabona aho ziri ushaka ugende kwigisha abanyagihugu ari yango tubaje mu iterambere bagwiza umwimbi bagira iki ingana amafaranga leta ikoresha imigambi ngene itungane aho bidahindutse niho gufata imbuga ituga kubita mu mazi. Ibyo rero dugira abantu tubakurira inkoni kugishitse kandi barabizi bajya bakadero muri za leta barabizi ubu rero tugatubwira abarundi hajya ahantu hatafututse hajya muri rya ministeri binje ku mugaragaro nta kigenda uravye ibintu ingene vyategurwa n'ibiki turasavye kandi duteye aka ikindi naco ubiravye birabaje kubona ikintu ca planification carasubiye inyuma. Planification bayiburaguza kubera iki kubera uplanifie uca werekana imigambi iri priorite babandi bashaka imigambi yo kwirira amahera yoroshe bacabura aho baca ho planification kwereka tuti ibiri priorite nibi abantu bose bakabibona ushaka ibintu uracisha kote nibikunda
bacafata rero planification barayiburaguza batera ministère de bonne gouvernance bayigira gute nukuri dusavye planification nimba ari ubushikiranganje babusubizeho buje muri primature buje mu bushikiranganje bwa mbere uyu mwaka tutabonye investissement zanditse muri planification nibiki oya nukuri jewe ndabikurikirana nk'umuhinga ndabizi ivyo bintu bidafututse ivyo bibango migambi ruguru rwaro ntibikunda izi ngwara zose mubona z'ibitoro tubuze ivyose bivyugariye haje ibitora imyavu murakunda kubaza baze ngo hoko gwiki je ndabibabwiye mwa barundi mwe vyugariye haja haguruka ro mwese mu bisabe bija habona y'amafaranga cya leta n'aya barundi hatunganywe neza ndasemereye ndi ngaha ndarivuze ibi bitoro mu buzu uyu mwavu mu buri ibintu byose bibura byahagaze ni hajya byugari ibi turi rubona amahera nyuruzi ukaburi wagiye ukaburi iki uravye amadeni Burundi bufise miliyaridi ibihumbi n'ibihumbi ukabona nta cubakwa muri investissement amafaranga badosigura ko ari kakori kabwa kuzobana audit abantu bagiye muri abo kajagari bose bakazohanwa bimwe by'akaruriro planification igaruke tumenye ikiriko kirakogwa ibintu byo kwaduga hereza kugira nta evaluation ntubonye iki oya iyo evaluation PFA iryo suzuma turasavye nitegura ry'amafaranga y'iki bize bitegurwa y'amafaranga rishasha rinyegurura ivyo bintu byose by'amadeni bize ku mugaragaro abarundi rero twitegure dutangura ibishaka uko agahitiye ngene amadovize yabaye jere ingene ibiki ni ibintu jewe sinzi ntawe bigarukako